Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri kwisi yose. Numva nezerewe kongera kuganira namwe tuganire ku majambo y'Imana. Yesu nashimwe. Tumaze iminsi tuganira ku majambo akomeye cyane, amajambo avuga kwizera, amajambo avuga kuvuga Yesu akurimwo, kuba muri Yesu neza. Tumaze kuganira ku majambo avuga ngo uyu Yesu ninde. Imana nihabwe icubahiro. Rero uyu munsi numva nshaka gusangira namwe amajambo yo mu gitabo c'indirimbo. Ni indirimbo y'igiswahili, no mu kinyarwanda ndayizi ariko mu kirundi sinzi ko hari ihari. Ivuga ngo haifai kuyasumbukia mambo atakaye kuwa kesho, baba yangu anajua yote, ni vizuri nikumbuke hivyo. Yeye mwenye moyo wa upendo ananipa yafahayo kweli, kama sikitiko au shangwe na amani yake kila siku. Kama sikitiko au shangwe na amani yake kila siku. Siku zote Bwana yu karibu nami, na neema anapima sawa, achukua masumbuko yote. Yeye aitwaye Mungu Baba, na katika mambo yote huku ananipa yafahayo kweli, kama sikitiko au shangwe na amani yake kila siku. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo muririmbyi yaravuze ngo haifai kuyasumbukia maisha. Mu kinyarwanda avuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Nzajya nibuka yuko Uhoraho amenye ibyo byose uko bingana, afise umutima w'urukundo, kuko ajya ntungisha ibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzaniramo amahoro. Amba hafi ndetse buri munsi, niwe data kandi niwe Mana, ajya nyikorerera imitwaro. Yesu nashimwe. Sindayizi yose mu kinyarwanda, ariko bene data bakunzi, iyo ndirimbo ivuga neza ngo haifai kuyasumbukia maisha, ngo ntidukwiye kujya twiganyira ngo twibaze ngo mbege ejo bizogenda gute, ejo bizogenda gute. Ndabizi muri kino gihe hari ubuhanuzi bwinshi buvuga ibintu by'agaterabwoba biri imbere, kandi ntivyobura vyarahanuwe nuko nyene bimeze. Ariko ico tuzi tudakekeranya nuko dukwiye gutunga imitima itari mwijwi ritwagiriza ikibi. Dukwiye gutunga imitima itari mwicaha. Haleluya. Kuko iyo dutunze imitima itari mwicaha, nukuvuga ngo Kristo Yesu ari mu ruhande rwacu. Yesu nashimwe. Yesu ari mu ruhande rwacu kandi azodutabara n'umwami. Wewe gusa ugwane n'iyo mpwemu igomba kugukura mu Mana, ugume mu Mana, ugume muri Yesu, uzobona ingeno Imana igutabara. None Yesu yoguheba gute? Niba utamuvuyeko azoguheba gute? Ntazoguheba. Gusa wowe bigusaba kumaramaza, ukamaramaza urukundo rwiwe, ukamaramaza ntihagire ikintu na kimwe gikura kuri we. Kuko Satani cakora, wewe arondera ikintu cyose cyo gukura kuri Yesu. Ariko Yesu ni umunyarukundo. Nawe uhora umusenga, ugume muri we umwemangire. Haleluya.
umwemangire no gushika ku kanyuma umwemangire Yesu. Icyo ukwiye gusaba rero nanje nkwiye gusaba muri iki gihe no gusaba inkomezi zidutuma tuguma mu Mana, inkomezi zidutuma twihangana naho vyoba bikomeye. Yesu nahanga icubahiro. Ngo Stefano yarihanganye ngo aca asengera n'abariko baramutera amabuye. Ariko iki gihe tugezemwo twebwe tugeze mu gihe c'iherezo gusumba uko ba Stefano bari muri kiriya gihe. Ariko nabo nyene mu gihe cabo harabaye teste kuri bo, harabaye examen kuri bo, harabaye ikintu kibemeza canke gishinga intahe kuri bo. Yesu nashimwe. Na wewe igishinga intahe kuri wewe kiraza kandi gishaka kuba kiriho n'uyu munsi. Ikigushingira intahe kirahari. Ushobora kuba uri mu bigeragezo uyu munsi vya bindi ubona uti aha rero Yesu ndamwumirako canke ndamurekura. Ibyo nyine uko kuntu nyene ubuciye muri ibyo bihe bikomeye Yesu akakuramira. Ishobora kuba ari wo mwisho wako, iherezo ryawe. Yesu nawe canke akikwemereye kubandanya imbere kumbura hari ibindi bibazo utararengana. Yesu nahanga icubahiro. Hari ijambo ry'Imana mu Giswahili rivuga ngo Mungu hana upendeleo. Ngo ntakunda abantu kucubahiro, ntarobanura. Imana ishimwe. Mungu hana upendeleo. Abwirizwa nshuti nkunda kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwirizwa ko waraciye mu bintu Yesu akabona ati nukuri uyu muntu yaremanze, naho bari umwana mutoya araca mu bihe mu kibazo bikwiranye, agahura n'abandi bana bakamugerageza bakamunywesha inzoga canke bakamukoresha ibyaha kanka ati jewe narakijijwe, bakamujana kwibati jewe umuntu wese ku rugezo rwiwe. N'umumama nawe nyene araca mu bintu vyiwe mu rugo, ugaca mu bintu vyawe, abandi bamama bakakujana mu bintu vy'isaku n'ibindi. Nawe uri umuntu w'Imana ahagarara neza. Yesu adufashe cyane. Umuntu wese ku rugezi Imana yamushizeko. Niba uri umuntu ufise umugabo, niba uri umuntu ufise umugore, hariho urugezi Imana yagushize ahantu Yesu agupimira. Niba uri umupfakazi hari ahantu Yesu agupimira. Niba uri imfuvyi hariho ahantu Yesu agupimira. Harahaduhezagira. Rero ntidukwiye gutinya ngo hariho ibintu bizoza, aho gutinya ivyo urimwo bimeze gute ubihagazemo mwiki. Kuko uyu munsi Yesu yoza ubunyene canke urupfu rukakujana ubunyene, ndakubwire uzokwinjira muri ubwo bwami warimwo. Niba usanzwe uri mu bwami bw'Imana, ugendera mu bwami bw'Imana, ubwo nyene urimwo niho uzokwinjira. Yesu ashimwe. Aho umuntu wese azotahiwe, niko numva no bivuga. Umuntu azotahiwe. Nimba uri muri Kristo uzotaha mu bwami bw'Imana. Nimba utinjiye muri Kristo uzotaha muri rya koraniro nababwira wa muntu w'Imana yerekwa. Nuko bimeze. Niba uba muri rya koraniro umunsi uzopfa uzoca winjira hariya nyene. Niba uri muri Kristo umunsi uzopfa uzoca uduga ubane n'umwami. Nuko bimeze. Rero ntidutinye ngo hariho ibintu bizoza ariko turabe turi ngwiki izi saha turiko turavugana, tugendera mu biki, tumeze ngwiki. Ntituri muri babandi bavuga ngo nzokwihana ejo. Nshuti ivyejo ntavyuzi. Ivyejo ntavyuzi. Oya ntavyuzi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukavuge ngo ejo nzokora gutya nzokora gutya. Ngo ariko uvuge ngo Imana niyabishaka. Haleluya. Iryo jambo ndarikunda cyane. Ingene abantu dufise ukwizera ngo ejo tuzaba turiho kandi utazi neza yuko ejo uzoramuka, ariko bikakunanira kuvuga ngo Imana niyabishaka. Ukumva umenga wewe kuvyuka no kuramuka ni mu nkomezi zawe. Oya nshuti, Yesu niyabigomba ejo nzogira gutya na gutya, nzoja mu gisagara kinaka, nzokora kazaka, ejo bizogendekera gutya. Umwami Yesu niyamndamutsa amahoro. Yesu nashimwe. Iyo muririmbyi nyene yaravuze ngo
ngo mu byago no mu marushwa ngo vyose ngo abinzaniramwo amahoro. Ndagomba nakubwira ngo muri ivyo vyago urimwo, Yesu nashimwe, harimwo amahoro. Yesu ntagucisha ahantu ari uko agomba kukugirira nabi niba atacaha kwagiriza, kuko niba hariho icaha kwagiriza bishoboka yuko ari igihano ariko araguha. Hari umurongo ngaho muri Bibiliya ruvuga ngo abantu b'Imana ngo bakoze ikintu Imana irabahana imbere y'igihe kugira ngo ntibazoje guhanwa n'abandi kwiherezo ry'ibihe. Nukuvuga yuko umuntu w'Imana ukoze ikintu data aragukubita fimbo kabisa, ibyo ndabizi ego, ariko n'urukundo rwayo nukugira ngo bikunde uce bugufi wihane, nanone uce usenga ubaze uti Imana ni kubera iki Imana ici kuba rica bikukoreye, hanyuma uce wihana. Yesu abikora mu rukundo rwayo. Yesu nashimwe. Hari abantu benshi cyane bagiye gukora uko bigombera, hanyuma Imana irabahana, imaze kubahana barahindukira. Umwanditsi wa Zaburi nawe yaravuze, hari ahantu yavuze ngo kabla sijapigwa ngo nimeteseka. Sinibuka neza uwo murongo, yavuze ngo Yesu ambabarire nzowurondera neza, ariko bavuga ngo ntarahanwa sinari bwamenye kugenda neza. Nukuvuga iki? Ubu ngenda neza kuko nagiye ndahura n'inkoni y'Imana ikangorora. Niko iryo jambo risobanura. Rero bene data, Yesu wacu aradukunda kandi aratubabaye kandi aratwitwaririka. Ibigushikira rero ntubwire ngo ni ibyo kukwica, ariko Yesu nuko agomba kukugirira neza. Yesu nashimwe. Bishoboka ko agomba kukuremera intahe nshasha kuko n'umunyarukundo, ariko Satani wazokwereka ngo Imana yaguhebye, ngo heraba, ngo yari mu ruhande rwawe, ngo ibi bikagushikira, ngo byaba bimeze gutya, ngo ibi ntugire ubwoba. Uwo muririmbyi yavuze ngo ari mu mubabaro, ari mu byiza, ngo byose abinzaniramwo amahoro. Imana nishimwe. Iyo turiko turahana abana twavyaye, suko turiko turagomba kubagirira nabi, ariko tuba tugomba ngo muri uko kubahana bige kugenda neza. Imana nishimwe. Hanyuma rero icyo ndiko ndavuga ngo ntimutinye ibiri imbere. Uyu muririmbyi yarabivuze ngo haifai kuyasumbukia maisha. Ntutinye ngo ejo bizoba bimeze gute. Ntako ejo bizoba bimeze, nimba uyu munsi atako bimeze n'ejo ntako bizoba bimeze. Ivyejo bizobazwa uzoshikayo. Wewe gusa cungana uyu munsi umeze gute? Uhagaze neza mu Mana nshuti yanje? Mwana uhagaze neza mu Mana? Muvyeyi nkunda nkanje uhagaze neza mu Mana? Bimeze gute mukozi w'Imana, uhagaze neza? Imana nidufashe. Turazi neza yuko hari igihe tuzoruhuka ibikorwa, hari igihe bizohera tukaruhuka. Rero ntugashira inkota hasi ukiri mu ntambara. Ntugashira inkota hasi ukiri mu ntambara. Kandi intambara tuyamamwo buri munsi. Nico gituma rero umuntu wese akwiye kwama agavye kumuranga akagaba, mwijoro akagaba. Nta kintu turindiriye de speciale ngo kizohava kiza. Ikizoza cyose urana uko iminsi kujya utabona uko iminota irengana, wowe wisanga uza wayishitsemwo. Niko n'ivyo bihe tuvuga ngo bikomeye bizoza tuzobyisangamo kandi twabitangwemo kera. Gusa kumbura amaso yacu azokuguruka tubone tuti kumbe twari muri ivyo. Bishoboka ko n'ubu munsi uri muri ivyo. Uri mu biki wewe? Bikumereye gute? Bikumereye gute? Mu bugingo bwawe bikumereye gute? Mbega uri umuntu agavye kabisa? Nta kintu ubona yuko Satani ariko arakwinjirana? Nta kintu. Cunga raba umutima wawe nshuti yanje. Hagarara mu kurindira Imana no mu kugendana n'Imana. Yesu azoza gutora abari muri we. Abari muri we nibazotwara
uyo munsi niyagusanga uri muri Kristo azokujana. Nico gituma ndiko ndahamagarira abantu ngo injira muri Yesu, nturindire ngo nzokwinjira ejo. Hazoba habaye iki ejo? Mbega uzokwinjira ari uko ubonye izuba ryatanguye kwirabura? Uzokwinjira ari uko habaye iki? Hazoba habaye imvura isenyura ibintu byose, niho uzoca wibuka ati ngiye muri Imana? Cyangwa urindiriye ko hazoba ibintu bidasanzwe kugira ngo uzokwinjire mu Mana? Oya nshuti, oya. Kuki utazi ko bucuramuka? Niko udashobora gukontorora impwemu zawe no mwijoro ntuzi bishaka kugushikira. Ariko ndakubwira inama, genda muri Yesu. Muri Yesu ubu uri muri security. Ubura ahantu nta kigukakaza. Icyo gukakaza cyose gishaka kubita uyu mubiri, kubera uyu mubiri waracira urubanza. Uyu mubiri uzobora. Ariko umuntu w'imbere wowe ntawe ushaka kumushikira. Nico gituma nkubwira nti wewe ntiyagira ikintu kiguhagarika umutima. Uyu mubiri ntukawukunde nkaho umenga ni zahabu ufise. Uyu uzobora, waramaze guciga urubanza uyu. Uzobora, uyu tuzowuheba. Ni nkaho nawe urabibona, uyu mubiri urasaza. Ako kazuru ntikakagukanga, ako kayobe wifitiye ntikakagukange. Eka uyu uraguhinduka ukibuza uti mbega twahuriye hehe cyangwa nakugize iki? Wahora uri inzobe ugasanga usigaye ari igikara. Uyu mubiri ntaco bipfana na wewe. Wewe uri wo nuwo w'imbere. Uwo w'imbere, iyo mpwemu iri muri wewe ni nayo izobona Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Data rero nshuti zanje aduhezegire, atugirire neza, kwari kwibukanya ngo haifai kuyasumbukia maisha. Ntukaje wiganyira ngo ejo bizomera gute. Kristo Yesu ari mu ruhande rwawe. Ivyo ufise muremeke, ivyo bikunaniye mubwire. Haleluya. Aba hafi yawe gusoma ukundi wese yoba hafi yawe. Ngo amba hafi ndetse buri munsi, ngo kandi angerera ibintu byose binkwiye. Amina. Yesu atugerera ibidukwiye byose. Ushobora kwiyumvira ngo none kumenga jewe ndasenga ariko nkabona umenga ntambona, ariko nkabona umenga ivyanje ntibije imbere, ukabona umenga ivyanje bimeze uku. Ariko ndakubwira Yesu, murabe Yesu. Yesu aba muri wewe, murabe muganire. Arakubwira ko abibona kandi arakubwira ko azobikurenganya. Kandi icyo ndiko ndababwira bene data ndabibutsa, kandi nanje niyibutsa, hari umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu Baheburayo, niwe nagomba duhereze ko gusoma. Mu Baheburayo igice ca 4 hajya uhereye ku murongo w'9 ugashikana ku w'10, haravuga ngo Imana ngo yarabitse ngo umunsi, ngo yarabikiye abagororotsi, yarabikiye abantu bayo ngo umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato. Ngo kandi ngo kuri uwo munsi ngo abantu bazoruhuka ibikorwa byabo, ngo nk'uko Imana nayo yaruhutse ibikorwa byayo. Haleluya, haleluya. Yesu we, haleluya. Yesu nashimwe. Ngo hariho uburuhukiro, hariho isabato y'abantu b'Imana, hariho kuruhuka kw'abantu b'Imana. Ngo ico gihe ngo tuzoruhuka ibikorwa byacu ngo nkuko data nawe yayiruhutse. Yesu nashimwe. Nshuti, none ntubumva ko hari kuhagera? Turiko turegereza ibihe. Reka dukovye, ndagutera intege, ntugire ubwoba ngo utebwe kwizera. Guma muri Kristo, guma bandanya muri Kristo. Kora uko ushobora kose, rondera kubana n'Imana, rondera gukorana n'Imana, rondera ibizokuvugira imbere y'Imana. Haleluya. Ufise icyo ufise sangira na mwene so, namba ufise ikaramu, namba ufise iki, kora neza ibikorwa bizokuvugira imbere y'ijuru. Haleluya. Yesu nashimwe. Nasomye ijambo riranezera. Ijambo rivuga ngo kwisonzesha Imana igomba, ngo nuguhinja
ibintu byawe ugasangira n'abapfakazi ugasangira n'abashonje ugasangira ngo nabo bose babi mu kibazo uko nyene data azogushima. Ushobora kuba utazi kuvuga ubutumwa ariko ntaco bitwaye, vuga ubutumwa mu bikorwa, nabyo ni vyiza cyane. Ushobora kuba atanico ufise, ndizera ko utabuze n'umunyu ushira mu byo kurya vyawe, ndizera ko ubuze vyinshi ariko bikura bifise, kandi uravye nabijye bikufise hariho abandi batabifise. Uko bimeze kose rondera ikizogutunga imbere y'ijoro, rondera ikizokuvugira, rondera ikizokongerereza amanota imbere y'Imana. Haleluya! Ibi ndabivuga ndavyibwira umwami Yesu Kristo amfashe, mwami data wa twese antabara. Numva mu mutima wanje nobwira Imana ni Imana ni inyongere ibikorwa, ni inyongere gukora uko mvuga, Imana inyongere gukora. Nawe nshuti yanje kuvuga ubutumwa ongeramwe n'ibikorwa by'urukundo, abantu ibikorwa byawe bivuge gusumba amajambo yawe. Yesu mwami aduhezagire, aduhana umugisha nshuti zanje, n'igihe giti intambara igashira. Amina. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gitumura bugacyahwa, nanone nkarambika umutwe wanje muri rubavugwa Yesu nkunda. Mwijuru ntihazogereye ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Mwijuru ntihazogereye ibyaha, nico gituma huzuye amahoro. Yesu abaho umugisha, Yesu abahezagire. Nayo majambo nagomba gusangira namwe, amajambo avuga ngo ntukiganyire ku vyejo, ntukiganyire ngo bizongendera gute, ariko guma muri Kristo Yesu. Uri muri Yesu, data azokwisharija bya bintu byose bikunanira, gusa wewe utuze kandi umwizere. Mwami Yesu abaha umugisha. Eri Françoise muriko muravugana, numva hari ikibazo canke ico twosangira nawe, unterefone kuri +46 768 0065 46. Uhoraho aduhana umugisha. Kandi ugomba kuraba ayandi audio natanze, ugende muri YouTube wandike Habonayo mu ndome nini, uzocubona n'ibindi naheruka gutanga mu minsi yahera. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Amen.